Remeshati ni n'umurozi kazi wanashaka asha wanagomba ndafise n'ivyemeza yuko ari umurozi kazi ngumugenzi wiwe pamfi none wewe wabura umugore wagira umugore aguhanura kuca kuryamana n'undi mugabo message ukazibona uyigore mu gutume murarana iyo message ni wango bote murena umugabo nkaje yewe n'aba minerval n'aba parcelle bariye nako ibyaya bariye kugira ngo nige kaminuza nkashobora kuronka nk'ijambo nkashobora kuronka ijambo cyo kubwira umuntu wubatse nkavuga ati urugo rwanaka ntushobora gusambuka kubera ko dukurikije ibi nibi fashe diplome bakabayikashije ibitabo basomye byose ababituriye abafashe n'ubwonko bwawe yabuturiye ubwenge bw'umugabo wawe n'ubutonzi ataka imanita afise muri nako bwa mbere arasaba sinzi byo bagenda gusaba arasaba umwana arasaba impuzu ziwe arasaba iki abashinga ntahe baraza baramuherekeza barara nandika ati byanje ndakuyemo ndagiye arafata no kumufotora baramufotora data bo hajeje uti waje gutekera byose ati fresh tikaribu rero cyo nakubwira mu cyumba cyane wari cyumba fukamanga turaririmba amatwaza mu jambo y'Imana amatwasenga naguruka ndaramusengera mpejeje cyane cyomoka araba abantu barantumira mu kiganiro kuri Nyabungo cyane agenda sikarate injino bari cyumba cyane bisigaye rero umva ko yari yabikuyemo asike baratekera rero namubyara wiwe ne aje kumutora imba twamutagisene numbaze hama yarafise n'undi mugore nyene w'umugenzi wiwe afise umugabo agira gatatu niba atari kane niwe famfe nibaza ko bafise muri kino gihe nibaje kumufasha gutekera abo ba Diamond Shitani cyamo niyamara kuguca imigozi yabo bizo babihetse unyuma rero je ndahavuye ndamugize kuri uwo mudamu ndamubwira ati vraiment bamuheba mwisonere nubwo namwe mwataye abagabo se byiza uko muce mufata ngo abandi bose babati bagende bakure ku bagabo ro tuwena muramutsa ati nisawa ko cyase nze ko basura kundamutsa kini aravuga undi kwesha aravuga ndati urumva nsanga ndiko natwe nimitse navuga gasanga hayi mitsiri kiraranda rero ngo ngujya nguzorinda ufuta se ko mubona garuka mu rugo ati ndakubwire ntiwabona wumvise aragarutse nkasanga ni tapi kirato cyawe cyaciye kwikaro azovugize ngo nzoba ndakwishe ngayene ntwenga ngije rero hewe abo bagore bataye abagabo baravuga cyane kandi bashabigira intungano menga nibo bakabizi gusumba abandi mugabo wundi ndiko nakubwira yabahenze ariko mara mugabo kandi warubatse neza Beno uroga bingana gute buryo abandi batokuroga ni jewe ka mwiju ndavuga ati mana je uyu muntu ko mbona bangamye kandi jambo ry'Imana rivuga yuko umurozi n'umurozi kazi bidakwiye kubaho vipi uno munsi umuntu akuravye wigishije imitima ya benshi wahundi imitima ya benshi tegaze ndahetse yabizi ko tarahetse acabigisha uracatwigisha byo naciyemo kwari kugira ngo nkomere navyize sanga n'ivyo nyine mugire uko nawe wewe biranze oya ntivyanze bakubwiye ngo vyanze none umugore ntiyagiye nagiye warumvise ngo twasingwe nawe ari muri pose rege ntiyari bwagera agiye kuba kataragera agiye kuba kataragera yagize n'abagenzi benshi babi hariho ikindi gihe ni babandanya kunsotora nzohava kumbure nze ndahava ndabavuga n'amazina naka nibo bari sinokubesha vraiment n'umwana mwiza gaje ndamuzi nkiri umupeti nkiri muto hariye epfo vumu ko washaje no ko washaje imyaka irihuta muri kino gihe mbono mvuga ko n'umwana mwiza gusa nuko arafite abantu bamugumura ugasanga hafu utuntu twinshi we nomba hazongeriye kubera ariko arakura si umwana vraiment ariko arakura kuko imyaka arajaye 35 gutyo kubi bisigura ngo ejo canke hirya yejo hazogera igihe burya umuntu yareka arakura amajambo aragenda akagabanuka hazogera igihe razomenya ba bantu bamutwara kunwa kayi amenye ba bantu baza kumwonka mu gutwi abaribo amaze kubamenya rero azoca atekereza kuko plus ukura plus amajambo bamaki atagira ikimaze ndavuga hariho n'ukuntu ushobora gusanga kuko bamwe ngo barahebanye hari bahebanye bisobanura ngo rero ngo ejo canke hirya yejo agakura nubwo azoba afise imyaka 40 cyangwa 45 yarageze bakojya kuvyara afise akana kamwe nitsaho utubwo rero umunsi yipfuje kugaruka ni yakura azosanga ikimutegereje utarashira uwundi mugore mu rugo bawo ushira umugore mu rugo uwo mugambi ntawo mfise mugabo hari kiringo nihaye gusa je namubwiye
nkumva karakomotse kenshi kanga gashika gatatu edayo aho ni mu by'amasentare ya leta mugabo byo mu miryango byo usavye ari bisende vyingeje inyuma nyene mugabo je birangora kuvuga bijya gusigura ibintu byinshi birangora ngo nisigure ngo vyangeze muri kuno uko namaze gukora kuzindi ntumbero ndakureka je naho umbwira ati numva shaka gukoza ukuboko mu makara nawe ati shirayo ni sheje je numva shaka gukora kwibuji n'umwana muri sanga gukora kwibuji akuva guturira fresh nasubiye ubukurikira ntaso yavuga ati akakaraturira ukuvuga ngo nyinshuro ya mbere aragarutse ya kabiri aragiye ndagiye kuzana ya gatatu ndagiye kuzana ya kane ndaza ya gatanu gushika inshuro zitandatu navuze ati inshuro y'indwi rero gira no nabuza kandi kazi nkora kuko namaze kumenya aba bagenzi biwe namaze kubona arafisemo n'umugenzi narigeze kubona mu message yanshuko banampaye ama message yandikirana n'abandi mugabo rose sana rero arafise uwo mugore mugwenda kubwiye mu meshante très meshante ni n'umurozi kazi wanashaka asha wanagomba ndafise n'ivyemeza yuko ari umurozi kazi umugenzi wiwe pamfi none wewe wabura umugore wagira umugore aguhanura kuca kuryamana n'undi mugabo message ukazibona uyigore mu gutume murarana iyo message niyo ngo bote murena akakujana mu birori ngo akagera amafaranga nk'ubu akajya amafaranga akakudandaza utari kidandaza ubwira umugore w'umuntu ngo wigore mu gutume mura inoti yiwe aba yabitse nayo uravyumva kandi amatwasumira ntivyari vyubu n'ivyakera nyene nuko kwatararanga uravyumva ibyo no kuvuga ngo nk'umugenzi nk'uyu wovuga no mugenzi wawe gute wase umugenzi ashobora kwandikira message akubwira ngo ubwenge bw'umugabo wawe ntibutonze umugabo nka jewe n'abamineruvana n'abaparisere bariye nako ibyaya bariye kugira ngo nige kaminuza nkashobora kuronka nk'ijambo ntashobora kuronka ijambo cyo kubwira umuntu wubatse nkavuga ati urugo rwanaka ntushobora gusambuka kubera ko dukurikije ibi nibi afashe diplome bakaba yikashije ibitabo wasomye byose ababituriye abafashe n'ubwonko bwawe yabuturiye ubwenge bw'umugabo wawe ntibutonze atari imanita afise agacegera kamanipira umuntu akakumanipira uri umuntu muzima hama ngufisa abagenzi kandi agashaza nk'akaca mu defanda hageze yuko ikibazo kiyabati oya sheri ararengana mon frère ubugenzi bw'umuntu murashobora uru cyane ikintu cyagiye kuntagaragiye kugati umuntu n'umurozi kati naba wewe uragiye n'umugore wawe mwaberewe mu rubanza hama ugasanga umugore wawe yahinduye impuzu kumera mu impuzu wa mugore nawe yamuhayizi wa izi Sheila hewe namahoro umeze neza ndafise message ngaha namariketi nace namubwira ati ndakwinginze umbwira amafaranga gugwa iyo mpuzu yawe hanyuma ndanaye gutume uyigura niba yamuryohiye hama ndayimuhe kwikado ana isi nijuru sanga na amafaranga make cyane gose bo ivyakurikiye navuze ati namuhanuye twaramaze amasaha nk'abiri niko ndamuhana namubwira ati uyu muntu amureka ngati wese umitiramo abagenzi urumva ko abamaze kuba mu brand of fair Jesse unagwara cyane katara nkakureka ati gari rero kujya nakubwiye ati jewe uwari we wese umbwiye ati atari ibintu biza kuntumbira binkora ko jewe uje ukambwira ati jewe numva shaka kwicumita fresh bumva arico cyo kuryohera ni bo ndakunda umuntu kwagira amahoro kuvya kunda ni indirimbo y'amajana 272 nivuga ngo nta amahoro azohora nta amahoro azohora ayi ntambara zizoshira gushika icano rufu bitsinzwe na Yesu ndibo bitakwirembe niyo namuririmbiye niyo twarimbanye agiye mbere ko dusepagiye twarasenze mbere yo gusepara mwarasenze yaragiye muri napo ugambere arasaba sinzi byo bagenda gusaba arasaba umwana arasaba impuzu ziwe arasaba iki baramo abashinga nahe baraza baramuherekeza barara nandika tuje byanje ndakuyemo ndagiye arafata no kumufotora baramufotora data ngo hajeje utiwaje gutekera byose ati fresh tikaribu rero cyo nakubwira mu cyumba cyane wari cyumba fukama ngaho turaririmba amatwaza mu jambo y'Imana amatwasenga ndahaguruka ndaramusengera mpejeje cyane comoka araba abantu barwarantumira mu kiganiro kuri Nyabungo cyane agenda asikarate cyane wari cyumba cyane bisigaye rero umva ko yari yabikuyemo asike baratekera rero namubyara wiwe ne baje kumutora imba twamutagisene ntumbaze hama yarafise n'undi mugore nyene w'umugenzi wiwe afise umugabo agira gatatu niba atari kane niwe famfe nibaza ko bafise muri kino gihe nibaje kumufasha gutekera we jambo namubwira ati wewe uri wawe ndi waruhagaze hejuru yanje niko namusengera agomba fe mwese mwigango mwaramutaye ko yarigeze kugwara amarukwezi atajya atanwa abyaye harazamwe bijegeza kubura ko bwiwe barava baramuheba bose baramuta yasiganye no barananirwa umuntu umwe nabonye namubwira ati none nari kureka kuhaba gute kandi ntigira muri amafaranga yo kujya aho mwayashira mu giseke
uravyo muri make nta mugenzi yarafise mbwa byo byose nibyo bimwigisha haba n'Imana irambwira ati kubera kusengera abandi gwa yarakunaniye ndamusengera umubwiye je nyina cyarakira atangura afungura abantu basigara mu itango ni mwana duza sinze ingene byashitse mu nyuma ndabona kabonyene no batanguye kumwandikira utumesaje asubiye gutagata kandi gushashe yawe itango ni mwana duza abandi ngo mwana kenza tumesaje rero hari umugore wazobana no iki message akambwira ati ndagusavye umbwire umugore wambwira inyuma y'umugabo kubera iki mukabwiye ko hano baba bariko baramusotora cyangwa ati je ngivyo nibirandaba uravyo sibo bamaze baje kumurondera gusa rero nkamwana aravuga ati ibi bintu si byiza biranabishe kuno kumugabo nza gusanga nta hariho abantu dahanura umuntu akuze ntibamuhanura uone yambwiye ati umugore ntibamuhanura agiye bamuhanura agaruka yes twarize rero uraje ubu urashobora kucara ukanyumviriza uko n'ubu wanabigomba nkavuze ngo girasubire kubaka uretse gusa ko je ntugenda ngiye kumucyura n'ubu avuze ngo agomba asubire yubake ndatse ko kucara kubaka neza kwe kutoshobora kuja kumucyura namucyura yego guti kwako n'igihe muva numva ko mana ashitse n'ahantu mugasenga mugabati dusenge amaturu cyane zari nyinshi harabaye n'aba famille baravugana yuko atamuntu azosubira kubabwira ikibazo kiri hagati yanje nawe bisobanurikire no kuvuga ko ahasigaye ni jewe nawe mwe babiri vya famille bu famille abwe ati twarabarushe twarabarushe kandi byaranyoheye sana ko urabona ati urugo ni babiri akakano kabaye koze musaza kandi kabaye mera kandi kabaye naka usanga babiri tumechoka tugarutse kuri sijerera watubwiye ati inkingi zogira ngo urugo gubakwe icambere no kwirinda abagenzi bawe icakabiri ko gusenga cyane gusenga gusenga kubera ko nariko ndavuga ati abadayimoni aho abagenzi biwe na majority abadayimoni ko numashobora kwifondera mutuntu akaza nko akakubwira mutuntu wa mugabo wawe wavuze ibinini urumva wa mugabo wawe urumva ukamengo na wowe ushobora umengo nabagenzi na bademo abadayimoni na majini yari karigendera ngaho mu maso yiwawe aho ndahabari rero ko barugira kubera ko bamuzi ko ari allergic nivyo barugira bamuzi barondera cha ya mpamvu ituma arakara ningo donc rero nabarakaye aravuga vraiment kavuga abarega bisanzwe no kugaruka bayaragarutse ikibazo yagize n'icyo cyo bagenzi be babi nukuvuga ko ugiye kuraba nk'abantu bagendana na majority n'abakiri ku bagabo ntakirimo ni yare ntakirimo nakagwi k'abantu ubara bico uvuga ati abana vraiment ni birara nta muntu umwe muzima ari afite bagendana niyo muri arena birirwa za arena za maribu naruguru baraduka zo kumashuha nubwo nta zindi mind bafise mu mutwe wabo mugenza kujana bakujanye ku mupfumu ugiye ukonesereza umugabo uwo mukurahiye jewe navuze ati wiyemera najana abashire muri ibyo macupa wiyemera zagenda jana bivuga ngo nyimba ruvye ngo mu masekuru ngo nibikini cyangwa murambwe ngo ntutse gushira amafoto ngo kuri starting ngo barabakora ko bakayimprima ngo bakajana ku bapfumu bazi batora ahubwo bazoze nabahi bajane jewe ati muze mumbwire tujane kugira afana kuri bamurasikana amapici je mu njane je nzora kandi bizogenda ubwo rero no munsi ingo ziko zirabomoka byihuse utibiva ku bagenzi babi no kutamenya imyana kudasenga basenga cyane hanyuma ikindi naco nuko abagabo bumenya yuko abagore na banyantege nke bibiri yabivuga kandi irasaba yuko abantu bakomeye bashigikira abadakomeye rero nk'imitwe y'ingo akaba imitwe y'abagore babo barakwiye gushigikira abakenyezi babo ukuvuga ngo bakamenya niba ko zikosa akamenya ati jewe umugore ko akoze ikosa ko ndamuhanura kumva kuko ari umugore uhanura ntiyumve hariho nk'umugore ushaka kubwira nk'ikintu uno munsi mu gatondo umugore bagaca gisubiye uje mu gatondo akagisubiye ntucuheba utunze ikigo umugore w'ingare oya ntucuheba mu ico gihe ufata ko ari ingeso kandi ingeso nayo hagiye nyene ngira bahama ntihweye ikindi naco nukuza bararaba sana la fondation nakahise kabagore baba cyangwa kahise kabagabo babo hagera ntavuga ngo abantu ngo urumva yarakijijwe ngo urumva byagenze kuno man harabakizo badekora mu kino gihe jewe urumva twatembera muri zaenda ko nabo mu mizemane no hose ari abakizwa gusa
cyane abuze witandiriye kiretse ari umuntu witari canke nawe nigeze mbona ayo yashoye ngo mugashwe umugabo wala kuna cha kuachika tutwinga na unakubaliwa kukuoa tutwikana ingumu tukuma hino nyene ndani ngo ubwiza bw'inka no kubimwe kugira nasanze n'umugabo abazi sivye niko nabahanura mugabo gusa umugore azi yuko umugabo wiwe afise umuhabara azwi akenshi usanga umugore yari yakiriye agatekereza nari umuntu umugabo yigeze ko ikiganiro ambwira ati je umugore wanje nakunda ambwira ati reka kuzunafatana bwa abandi bagore biga babona komeze neza arashaka kwidemo riraho yakora hano mu kabari gigisusu kiregeza nka hariya acha nari cyana kweli bamaraga amezi abiri wa mugore yasanze afukama imbere y'umuryango ko aho nyene bagiye kuba n'umugabo ngo rukuri nzorinda mpfa nase gufata nabi cyangwa itimbuka kanyita ikiguga kanyita kirofata mfite abana batatu uraza umugore gutukira mu bana wewe aragira iyo ndondo temwe abanza kubona nkubise ukwezi nibere kumena ico kimetemete naronto twagacupa tukicarana akavuga ati yego shuri kuri ni demusha abantu bavuga ati wewe wa mugore namaho rumusazi ntiwo kwiyakira ufuka mu zari imbabazi rega hari umugore akora ibintu no musi tugeze muri generation yaho umugore afashe umugabo amufasha n'undi mukobwa par exemple aya okay ngo nanje rengo subitanguye ngo nanje ngo reka nanje ngo nje kwarona wanje barandondera ngo rindira ngo uja heya ngo nanje hariya anye mada na mahoro biragoye gusa rero muri ico gihe umugabo yarako yarasubira mu bana mugana mugiye ati gusa nshobora kumuheba kubera ko amuhevye ubunyumengo mu igihe bavuze bazanye isekeza yo kwirukana abagore ba kabiri ubundi umugore yaratekereje amwete umugore uzasiga ari ku murongo ariko cyo bana abagore rero muze muratekereza hakirika fata neza abagabo bayo muri nire byarenze inkombe kuko urumva bavuga ngo inkoko ngwiraye kabiri mu gahinga iciki inkwari aba mu cikigeri agera bari baravuga abagore bonyine eka nawe baza nk'umugabo asohotse urugo akagenda n'abagiye muri mission urumva ko plus abari ibintu byinshi plus abari igeni ubundi gukomesha umugabo mukomesha ntibimutuma babara ahubwo biramukomeza kandi mukomeza kwiyiwe bimugabanya urukundo yaragufiseko bisigura ngo nk'aba bantu usanga bavuga ngo arigera komesha umugabo bagiye ngo gusambana ukanaziyaranje ngo babimenye bigaruka ku mugore nta mugabo muzima kiretse uraza umugabo ashobora gukomesha n'umugore ujya mugabo yarongowe Mario aba Mario kweli ashaba Mario barakunda kugira ibibazo kabisa mugabo ari umugabo nyine avuga ati jewe ndazi kurondera amafaranga ndifise ndashobora kurondera utwo kujya urumva ndashobora kuba noronka udufaranga nterera mwishira hamwe ndashobora kuronka udufaranga ntanga kwikigira 10 ndashobora nukuvuga iyo afise aho yikora biragoye ko ushobora kumukomesha kuko ugiye avuga ati abana kunyongereje umwanya wo kurondera amafaranga ndafise ntacyo nzobura udahari ngo n'udahari wewe nk'ubu uvuga ngo uraza gutaha saa 4 y'ijoro utahe saa 5 y'ijoro uraza gusigura umugore ngo ari mu kazi abona ko ari mu bindi mugabo bene uwo mugihe uronda akakubana ugasubira akakubana yagiye uvuga ati namahoro mesha ngo rero kandondera nico giti namambwira abagabo canke na cyane n'abagore iyo ubonye urukundo rugabanutse no ku basore n'inkumi navyo niko bimeze iyo ubonye umuntu mwakundana agutaye aguhevye imbere uko winjira mu rukundo kandi banza urondera cya kintu cyakurikira wa mwanya uri umwuha nimba ukunda gukora sport cyane cyafata wa mwanya uwoke pitch sport nimba ukunda gukora business nk'ubu je nka karore muri cyo gihe nace nongereza dukobora ko ndiyaranya nk'umuntu muhira sezeri nusuba ngiyi zura guta burya ngamo ina ndagaruka n'imiburi saa 7 y'ijoro kubyo ushika wiryamira saa 8 yashobora gushika hamugaca bongereza amahoro imisego kubera ko ushitse hakiri kare ni waba yo kusubira kwiyumvira kandi ibintu birebire cyangwa ugasanga aba message bakwandikira nk'ubu nk'akarorero reka ndagwe nk'akarorero hariho umwe muri abo bagenzi be nako ndakubwiye yigeze kumbwira ngo urarushe kubera ko sinzi n'ukuri kubika ibintu by'intuze by'ibidambidambe yaga ambwira ngo urumva ngujya mugabo wawe ngo yari hakanye umwana ngo atubwiye ngo n'umusore ngo yigenge bari yanje bagaye gutuntu urumva ngo umwana arakomeye besha muramwemereye ko azaramuha kandi aramuha naco mutwara ngo menga ati ngo none batamu guhango subi wawe to yatereka se w'umwana ntumya nyene joke ati se w'umwana amenywa na nyiraso mugana je naciye ashambira ngo asha ngo baho yavuze ngo n'umusore ngo n'umwana ngo so yavyaye ngo urazi se wiwe wundi hewe ashara umwana amu blotse ku kiringo kitari gito atagira tutashobora kubona mugabo rutwe muri family yacu hano ugumanye no gupfayo gufira ugiye kajana no muri family wa mu muryango wacu akumbuye se aragwara kuko bijya usanga abantu bari ataje kuri banyina babo
twiwacu abangu bari atashe kuri bapapa babo. Wow. Ni kuvuga ko ico gihe yaragwaye ku ishure aramererwa nabi cyane. Mu nyuma abantu telefona bamubura ku ntuze nyaba ku ishure wabo aca barantelefona nari nkijyama cyanavyuka ndagenda direct yakize kungwa mu nda gusa. Akwasa. Cyakira. Basi nimwo bijera nimwo vyo baranja kubera umwana wanyu basi kwa bavuga ati umwana yakuriye akati rukuno gwase na nyina yo yara bakora batabona base babo barapfuye oya wote muvuga ati yarapfuye mugo bahari umwe wose ari hari undi ari hari oya ngira ngo kumbure imana zo mukora kwa badayimoni novuga ko abo ba dayimoni shitani cyamo niyamara kuguca imigozi yabo bizoba biheze unyuma rero ngenda havuye ndamugize kuri uwo mudamu ndamubwira ati prema bamuheba mwisonere nubwo namwe mwataye abagabo se byiza uko muce mufata ngo abandi bose babati bagende mu bakure ku bagabo ro tuwena muramutsa ati ni sawa ko cyase nze ko basura kundamutsa we kiri aravuga undi kwesha aravuga ndatumva nsanga ndiko natwe n'imitsi aravuga gasanga ayo mitsi kiraranda rero ngo ngujya nguzorinda ufata se ko baragaruka mu rugo ati ndakubwire ntiwabona yumvise aragarutse nkasanga ni tapi kirato cyawe cyaciye kwikaro azovugize ngo nzoba ndakwishe ngagene we ngivyo rero hewe abo bagore bataye abagabo baravuga cyane kandi bashabigira intungano menga nibo bakabizi gusumba abandi mugabo wundi ndiko nakubwira yabahenze ariko mara mugabusha kandi warubatse neza urumva rero nzokamwe mwiye musambure gende ubatse abandi rero kabaye kandi urumva yo baza kugenda kugumuka bakarabana n'amayoga ntibaba bari kumwe yo hage bashika bukaza bameze ngo rero kugiki baratomboye ko baronsa baza baramutuzi hanyuma rero kuvuga birakwiye yuko abantu bamenya amajambo bavuga mu gihe baba batandukanye cyane mu gihe babana umugabo akamenya amajambo abwira umugore n'umugore akamenya amajambo abwira umugabo bakamenya ingene bafatana hanyuma ikindi nagomba kubahanura surtout abakenyezi abagabo ntibakundira igara ntibakunda yuko mubajana mu makundi mu miryango muri sentare n'ibindi kuko nkubona kubwije ukuri n'umugabo umwe kwijana ushobora gutwara nk'ubu muri iyo sentare ya Enapo siniko navuga ko bakora nabi umugabo n'umushaka gutwara muri Enapo ngo ashobora kwimvira gusura kubana nabi umugabo umwe kwijana ushobora kugira ngo ukora mukomesha ngo ugenda n'abandi bagabo ugende gusoma gore n'abandi bagabo ugende kugira ibintu bizokomesha umugabo ibyo byose ni ibintu biza kukubloka mu nyuma ukaza kuregreta kubera ko bizaguruka kuri wewe kandi bagenda gusambana ukadura uwo mugera uzobugiye kwanduza uwo mugabo nibagenda ukavuga ngo ugira ukomesha uwo mugabo akabona akirabira hirya bibaza ko atashe ibintu bica bigenda gute ingaruka ni kuri wowe ya hariho abagenda bagata abagabo canke yata umugore ugasanga umwe muri bo kinibwe itanjene cyane bavuga ati aba bantu kubasuzuma ubaza kubasuzumira kukunge n'imana bahezagira ntibahezagirirwa rimwe umwe nubwo ashobora kuba afise amafaranga ugasanga afise intuntu ubwo ugasanga araheze ugasanga umwanya sikirenga nubwo ndavuga rero yuko nk'ubu ushaka yuko umererwa neza mu mwanya ucu ufata umwanya wawe ukawukora mu bintu byinshi biza gutuma ushobora kuba okipe kugira ngo umwanya wo kwiyumvira ibi nibi kuvuga nk'ubu je nagenda ngo nakene ngeza commerce ahantu presque nka hose je numvise fisa gatahe je ndashika commerce hadi commerce no kuvuga ko umugoroba nubwo uburushe nishobora kujya mudakoze control oya aha byagenze gute hajya byagenze gute ugasanga ufite mu business ushikanga ndwi umunani mugabo utezo kurara umenya hamwe zingene bipanze utezo kumenya ingene hariya hazorangurwa utezo kumenya ingene niba abakozi hageze ko bahembwa niba hageze kuja muri ibi nabiriya niba hageze kugira ibi nabiriya rero bisobanura yuko wico gihe nta manyiro nkawe majambo baravuga yego nikiri birashaka gushika sanga nk'ubu ndarose nk'umukiriya muri uwo mukiriya ugasanga baraganiriye cyangwa ugasanga aho tunumvise muri bisi cyangwa ugasanga isawa nabwo je nabaravuga ati gaje ndi legend basha n'ukuri muri hanga ntacyo bitwara je bamuzi ibindi fresh aho bataka baramuga nimba ngo we baba guhaye kwanza kuburi urisirikira ko amenyerezo sosio kubera ko nk'ubu baro nabaje kunshimira barambwira ati nibaguhe agafangasi ngaho inywere kubera ko hari umuzungu yaduhaye kutudolari kandi kutudolari harimo baguponze abandi kandi gusimana ishimwe ko je nta makomantere babi ndabona uretse abo badayimoni niko ndakubwira abasaka bwikabo bashinze shabwe aba bantu twagiye yasubire iki garo gishizeko
baba kibonye bagaca baza no kuzana bagatera amakomantira tukomandira ubona tubiti utuhunye ni babandi ngo nabari ngo turasambira baje kunsaba ikigongo ngaho ngo kuncafuza ku marezo sosiyo baje mu makomantere baraca kuri page sinzi bari banayihakinze ngo munyuma nibaza ko batansunze bahinga ariko barayisubiza ku murongo hanyuma rero nukuvuga ngo no kuri radio je barantelefona mu radio utivuga ngo baza kutarize ngo ngara kini ati sawa je ndashane bwati sawa mugabo baza gutelefona mu nyuma urababona kubera ko bavuga ngo tokwana umwana benshi ugatoha ariko ugaheze ngo arabenshi nabone ugaheza gibe uko biri kose jewe inyigisho sinahagaritse ahubwo byampaye ingufu kuko bwa mbere nigisha ibyo nasoma mu bitabo mugabo pour le moment nigisha kurigisha n'ibintu byanaguciye ko wenyine ubwawe nuvuga bifitiye experience muri wewe nini kuko nk'ivyo by'abagenzi je sinenze kumugenza ashobora gusambura sinenze ngene shitani ishobora kuzunguka kugira ngo ishobore kononera abantu mugabo nagiye gutabura ko shitani ishobora guca mu muntu kandi ugakunda bikaba fresh rero bo hanyuma no kuvuga yuko nta birenze mu mwana ni sawa je mu weekend na dimanche twajana gusenga muri fresh kaza kandi kano mishwashwa abitarudia tukazima bebe anakuja hapa nyumbani hakuna shida aze mwana za yes nuko bakoza jifa nyene afisa mukuru wiwe samukuru wewe ngumbana umupeti nyene wa kera musogondere arimo umunani no kwa yo windi muri excellence warakutse kira comedy akora agacapa ayo naguca kufisa kamera ngaye imbere bagatangara nakeyo timu ya yigisha ibintu bya comedy ufise timu y'abapeti batamba no mudansera akomeye arafise ngo nabona agapeti ngo kurukira kuri tatu bagatamba utuntu kabone kako kibere ahantu nyene birimani afise timu y'abana yigisha karate yize karate ngaho muri nose muri timu y'umu tipe agirisha bisikirasi ntamba mu gamba na yongeke bo nukuvuga yuko je usabana bari tarantiwe bose ese sinabavuze ku mpano cyo mutoyi nawe ashaka gukosora ifaransa ukavuga ngo un sale kavuga ati ni sale c'est une salle ego mu kurangiza conclusion twari twafatiye kuri urangiza utevye ko ni kana kurangiza nivyo si sawa twari twafatiye ku ngo zisambuka vyihuse no munsi watubwiye ati burya biva kutigishwa yes kuza kuba kutigishijwe abahungu kutigishwa nikiye kintu rero conclusion twofata ni iyo kugira ngo umuntu awuza dukurikirana uno munsi ariko araja kugubaka amenye ati uko biri kose ngomba gufatira kuri zino nkingi kugira ngo wanje gubakwe nkuko rinini yabivuze mu bumenyi afite kubavuga yuko amashengero agomba gutwarwa n'abantu bahejeje ama université byari bikwiriye nuko barabana mu ma église bagashiramo abantu bategeza kwigisha abageni hampande y'abageni bakigisha ingo ibijyanye n'ivyingo n'ibijyango mu église kubera ko ugiye kuraba nk'abantu bakizwa abenshi no musebe karaje mitana n'abakizwa abenshi no musebe ko baracana inyuma n'abakizwa bo apana abakizwa binjira mu masengero y'abakizwa abaja gusenga cyane abigira abasenzi ba cyane abinjira mu masengero y'abakizwa batandukanye n'abakizwa hanyuma rero no kuvuga yuko haba muri katolika abapatiri baravyiga kandi mu mibano yabo baravyigisha kuvuga yuko rero ikintu kiba gikenewe ma commune bakorganiza inyigisho kuba bakavuga ati aba bizi vyingo n'imiryango abatantine jaki aba Irene aba bandi ni benshi bizi vyingo n'imiryango bakabatuma ko bakavuga ati okay mu ntara ya Ngozi commune Nyamurenza bazongurira ngaha hakabaho campagne yo kwigisha ingo n'imiryango cyangwa bakagira sondage nko muri ministère ya solidarité nk'akarorero bakagira sondage y'ahantu uburere ukunda kuba mu bibazo by'ingo n'imiryango ubwo hakabaho inyigisho bagafata umwanya bakigishwa gutyo rero inyuma yo kwiga bagaheza mbere bakabigira n'itegeko ko umuntu naho biba yaje ari itegeko ejo canke hirya y'ejo urashobora gukunda yuko ashobora kugira icyo akuye mu maze rero bigaheza bikagira ikimazi warashaka commune kubera ko ugambere bwo no kumenya ko ingo zubakitse neza n'ikugenda neza ariko zubatse nabi n'igihugu kiba kimeze neza kubera ko ingo nizo zigize igihugu uno munsi nishobora kumbwira yuko nk'ubu buheruka twigeze kugenda kuraba umuntu bari baduhamagaye batubwira ngo
umugabo agira cumita umugore wiwe turagenda n'abandi bantu bari ico gihe hari mwijoro nari nkiri ku kazi abantu bari muri patrouille barambwira ati rega hari ikibazo kijanye na zanyigisho utanga tugende twashike niho buri cufasha turagenda duca dusanga ahantu tugiye uwo mugabo yagira cumita umugore wiwe inyumba kumi ijisho rya president ryaho hantu uravyumva ndabaza ndagusanga ariko amuhora iki ugwikeko n'umugabo ndasangiye umugambwe n'umugore wiwe urabona ko nk'ubu hariho imigambo usanga baja muri siporo yego cavuga ati none umuntu ajana muri siporo n'abagabo je basize mu nzu mugo numva ko harimo kandi kamwe n'ikivyo by'imigambwe ni kuvuga nabo baza bararaba kumbure ngira ngo abagore baza barakurikira abagabo babo mu migambwe byo vyiza gusumba ni nk'ibi bintu je ngo ubero garo umuntu ariko akubwira ati je umugore wanje yasaze ubasigaye afata nabi asigaye ambira ko umuntu wimbwa ati dupfa ngo uruko ndumuri yari Visca Barca atubunya hageze niki hambira ati wege ndujame nani niwe nawe tuja naco bitwaye ati real munano n'imboga ati yakagomvye ko ari muri yaro uko biri kose narabuze ico nishura nakitisha chekazo uburera timu zigeze cyanishe mu ingo rero neza neza ati urahukana ataha turabana nabi kwera nturi Barca nturi Real je urabona ko nkantu ndandariza hariho nka match ya Real na Barcelona James darapo ya Barcelona ngende darapo ya Real Madrid ndamanika yose nuko ari gihe bihagare nka nipo ko wese mariko ndaraba kazona nkumwa atsinze kazona afashe cyadarapo akarandura agata aho akaranda murakarita hasi haro afashe namwe ati mutamu iri darapo je ntego ntora hasi guririndi twarahana nari guza amahera cyagura cyampereze ko nabwiye ati bamugira indero ni turakije umugabo sidiza ko umuntu atuwenganya yego nisho bituma cyo kugira ngo ndamba yahaga ugati wewe woza muhiri wanje ukazana urufa ngo nkubite mugore nkagenda ntagutikuye ngo ngo ndi bishop ngo ni prophet ne urasara ngo ndi apotre irano rero ko navuga ati ibintu by'ingo bagire mu makomine borganize batutume ko tugende twigisha bagende borganize mu mashengero tugende twigisha bagende borganize ibi begera ngo mu bana babigisha ngo conjugate verb gukundana ngo gutabarana imbare gusangira ntumbaze ibi kugira ante ibi inya no kuri barantabara kandi abantu ngabasitane n'abashefu dozone kwitwa musitane cyangwa shefu dozone cyo navuze nisiyo kuba umwigisha w'ibintu byari byo byose suko rero no kuvuga yuko birakwiye yuko abantu bamenya canke batubwiye rugende twabahugurwa je nakunze umukozi w'Imana yambwiye ati ndashaka yuko unyigisha ibintu byo kwigisha ingo n'imiryango kugira ngo nigisha abantu kuko turigisha nk'abakozi b'Imana hari ibisha mu bishobisho ko mu magirize nabo babigisha ngo ikizoba muze musenge muze mufata ijambo ry'Imana musome Bibiliya none azosoma hehe mbega ni hagara kwa senga azobwira Imana ngo iki deja kirazira ko umugabo asenga shapfuye ya warubi akoko sawa zako umugabo asenga ari ameze neza kuko umuntu umugabo isengesho rye rigenda direct ku Mana mugabo isengesho ry'umugore rica ku mugabo amara kagenda direct ku Mana bisigura ngo umugore atuba umugabo ntashobora gusenga Imana ngo bikunde isengesho ry'umugore ndagusha ku mugabo je nawe ngo zirima kinyaka 5 nukuvuga yuko inyigisho zihari umwana ateza kubaha nyina kubaha umugabo nawe kubaha Imana kandi ugiye kubera amasiguro muri Bibiliya naho uko bimeze buryo ugiye kuraba umwana yubaha nyina usanga nyina yamukunze nitegeko burya abavyeyi bakunda abana cyo kimwe umwana yubaha akundwa cyane na nyina hanyuma umugore wese yubaha umugabo nitegeko umugabo yisanga yamukunze kwera ko babaremeye kutwubaha bisigura ngo umugabo rero umugabo ntashobora gukunda umugore ngo bimutuma mwubaha oya si itegeko hari igitango ikiroro cy'abamage hari ko hatagukunda no kubaha hatanguriki ubundi hatagura kubaha fresh gukunda nico kimwe n'umugabo rero umugabo wese yubaha ikiroro ndakibabwiye yego twagiye bisigura ngo rero buri mugabo wese yubaha Imana nitegeko Imana itegezwa kumukunda nta mugabo numwe yubaha Imana adatunze bisigura ngo nta mugabo numwe yubaha Imana atari capable yo gutunga umuryango wiwe bidasobanura ngo bajya batari capable yo gutunga imiryango ntibubaha Imana mugo nta mugabo yarongowe n'umugore azobona icyo bivuze ngo cagihe umugore yavuga ati yabyigwa ati wubaha umugabo wawe
umugabo natwe kubaha Imana ni itegeko hanyuma akaza gukunda umugabo ntiyubaha umugore ariko yubaha Imana reka mu rukundo muri rwa rukundo Imana imuhaye muhana n'ibyo akeneye bigaca bituma naza gukunda umugore n'abana biwe wow aka kantu sasa bene data mugasurinye ni ntuzenya ni ngazi ni suite logique bigenda birakurikirana hariho kuba umwana yubaha nyina kuba hase sa kubaha Imana igashikunda umugabo agakunda umugore agakunda abana wow nubwo birazunguruka gutya niko bimeze hari abantu bari bafise icyo kibazo ati none wewe kubaha umugabo atagukunda yego no kuvuga wewe ukumuba navuze ati no mu bubwa bwiwe barano gasinvuze ko ari abagabo imbwa babaho umugabo aje guheheta mu bandi bagore afise umugore ntabwo reka kumuhitimba pe abita guhunahuna umugabo aragenda guhunahuna igihe cyose nk'ubusa umugabo ni yubaha pe ni ega nibo bashaka abagabo bimbwa yes nuko bakoze ba G5 Media jewe nari kumwe na Lenine Mana ariyo tuyagiye byinshi ku mwanya muto twari dufise nubwo atari muto buryo umwana nisi muto nubwo ari muto ariko byinshi twavyumvise ariko ingingo nkuru yashitse ko yavuze ati twige kwiga imbere ko ruja kubaha yes imbere ko ruja kubaka twanze twige tumenye ibyo tugiyemo nibiki ese hari indani tugiye hari ibiki nibiki tuzovyitwaramo gute nivyashika hakamera uku nzomera gute abakenyezi benshi abona abakobwa benshi uno musa abakobwa benshi bagenda kubaka bashaka amafoto ya mariage cyangwa bari muri shooting ewa urushaka kumenya mbega ni mariage mugabo rero ntibigera bimbira ati inyuma y'ikanzu hari iki ubu no kuri mariage cameraman akubwira ngo anze musubire mu kayakantu turi muri shooting ya video nduguzaho mwe kwambara iyo kanzu ariko ababona ko kwambara ikanzu bazo muzote barabafotora bambaye izo kanzu bagenda badusubize nese ubuzi kota gusumye ngo ni make sijana batanga sijana mugene bafotora iyo muri za jaride public mu ngo sinzi ntibari hamenshi bazunguruke kwera amatahi muhiri waho kwanyina yes kabisa nuko jewe nifuje yuko tworangiza hano no munsi yambwiye ngo ndangiza ntevye ariko nihuse nivyo byiza kurangiza utebye pana boss mwanya munini kuko na technique n'ibikorwa n'ubwa haragize muri commentaire usanga hagiye gukora batazi kwabi none nabizi muranyice nabwo utabizi yarakugerageje kandi ari amabanga yabubatse sinzi ko ari barabibwiye ntavyo ndumva nawe mashetani yiwe nazinumva bivuga kuko rimwe na rimwe barazi yuko jewe nta uropfa kwera imbere yiwanje cyeje akubira ngo ngo byagenze gute jewe oya jewe nshaka kumburira indero kandi ni narashwana yishaki sugushwana ahubwo je ndinumira mugabo jewe gihari gusa uravyo hageze ko nitwara hageze mwijoro jewe nkashikira ahantu zengera ndabwira Imana ati izina uyu n'uyu je no kuri yangoye muhane mumpanire Mana ngaravuga ati mukozi igikwiriye ibiberanye n'ivyo yakoze yes nuko reka ndabashimire ku mwanya mwaduhaye ariko nibaze neza ko byinshi twayaze hariho imitima ya benshi za kwigisha ariho abariko baritegura kuja mu ngo baza kuvyiga hariho nabandi bari mu ngo bagomba kuyiga mwumve neza ko mugomba kuyihereza Imana cyambere na mbere atamungo atamugabo mwese musenge icya kabiri mwige kwirinda abagenzi babi icya gatatu mwinge guhana umwanya cyago muyage mutahurane wumvize mugenza yes kuyaga bayage gute igihe usanga nk'ubugunya atamenya umwanya aganiriza n'umugabo usanga atamenya umwanya aganiriza n'umugore urumva hariho ibihe bisaba ko umuntu amenya aganiriza n'umuntu umugabo aravuye ku kazi nta nubwo araruhuka muramenya amakuru yiwe ntuzi ko yarondeye amahera akayabona kuko abagabo bose nta umugabo yabuze amafaranga ashireza ko aza yaratse wewe ugaca akinjira muzo gusa nawe kabura musamye ishaho mukirire ngo babantu ngo bimyavu ngo bavuye ngaha ngo hengo twabuze na bibiri byo kubaha ngo byo kuri ntuzi biri mu mutwi wiwe ngo abantu ngo bose ngo bashibi mwere ngo nawe ngaho ngo uratagange ngo je ngo nijoro ucyange ngo roje ngo nibatokwiga ngo mwabaye gute urumva aho rero wagenda kwishyuza abo wishyuza ntibaze gukurira
mugabo yewe kukazi banagututse barakuryoza urikawusha kubera ko urondira inyungu z'umuryango ahubwo hari igihe kuba kanaheze ntunabimenye ntanabimenye we unegashira umugabo ngaho wicugira nakimwe wowe ushuru nuka yakoma wibandaniriza were kandi abagabo ari abagabo bibiriya yemera yuko bomuka bagataba tuwegenda uvuze umugore w'ingara urabiye Ujagira kwibera ati yako bana n'umugore w'ingare uja kwibera ku mutwe utima wigira urumva neza ko turashafise point nyinshi zoko tuzoyaga turafise byinshi twayagira abarundi ni gihe cy'umwanya gusa mu nkundire ndabisabira umunsi nzobikora ko ti mugaruke tuyaga kandi gasije kamwe kuvyerekeye bino bintu tutashitseko by'ukuntu basenga by'ukuntu bayaga mu gihe ki niki muze mutwitabe jewe ibintu bikora nk'umuhamagaro sikiraka yena bihabwa jewe nta mitaye nabitanzeko no kwishuri ntwavuze ngo ni byinshi nizi uretse mitaye natanze ngo bitabo cyane ndabikota harano wampaye igitabo cy'icyongereza ahubwo nzava ndamurondeza yitwa Bosco yaranyandika amasaje menshi narakibuze ko nariko nimuka narakibuze mugabo naragitoye nashobora kuza kimusubiza ko n'ubwisoma naragisome umuntu wa warashize mu bikwiriye yego icyongereza sinumva cyinshi mugabo ivyo ndiko ndasoma nabice barakubibona ngiranzo bimenya nanje ndatsinda green card abantu mwagiye green card munyandikire tumenyane jemba ndisabira akiri kandi umuramwe ngo nabikugirire ati ndungikire foto tisawa haba ngo makaranga muntu ndamu sinzira guronye ivyo numvise inyemba byagenze gusense ndiyo gaca kugira ngo barabisohoye nta makuru ufise bagiye guhiga kitabo ndazi niyo bica je ntavyo nzi frema ndavyumva ukamanira ngaha nyene haba turabiye bihereye yes kabisa nuko reka dushimire mwese mwadukurikiranye dushimire mwese mwadutije umwanya kubera ko uno mwanya ni munini ubu ufise byinshi bya wari gukora ariko gufata umwanya ngo dukurikirane jewe na Lenine mana ariyo no kubudukunda no kubutwiyumvamo no kuba wahaye agaciro kandi n'ibintu twayazi ubwo rero Imana iguhezagire ndetse iguhezagirire uno mutima w'urukundo ndetse inaguhereze kuruhanirwa muri bicanke biriya ico wodufasha aho twakoshe twavuze nabi uratubabarira aho tutashimije umutima wawe turabana abantu tuvuga ibiturimwo ivyo twumva neza yuko iwacu kwitwe bwe biri positive ntabwo bivuze ko ku muntu wese biri positive aho bitagenze neza rero ubwo rero imbabazi cyane ariko yes niko biri gusaba imbabazi imbabazi abashakashatsi ni bavyemera ariko abari mu bujyaje bwinshi sure yego ariko nyine gusaba imbabazi ni ubujyaje ubundi watakaje confiance uba wayitakaje ntabwo byanse twende ni itasi yamenetse niyo confidence ni kuvuga ngo nawe uyihoma homa ugacusuka mu iki agumari w'umugagato umiva iva bisobanura rero ngaho ivyo byintuze amubore nta mbabazi nsavye yenda bihevye uwo nakoshereje shauri yake oya urashobora kuba ari umushahara gukuriza kino kiganiro yego akurikiye kino kiganiro ugasanga ni nko muri babagore nakubwira abadayimo ubaza ko atabwira commentaire hamugacumuna amasayizo mbabazi yo naziguha ubaza ko agira commentaire nziza oya hanyuma arashobora gukurikira ikiganiro ugasanga petetre umugabo wiwe yamushwaniye iki kakaraba hari agapanda ashobora komeza karaba ugasanga harimo ngo wakubana ngo n'umugore w'ingana utumagira kumurigera ukibera chavuga ati kumbe babagabo umugabo nuko ari umugabo ari ibyo mugabo ariko ari umugabo akavugira abagabo hanyuma navuga kandi rwazomba abagabo umugabo ngavugira abagore ngo akunda abagore ndabajane jere ndavuga uwo vyakira fresh c'est beau vyakira nabi c'est beau Materi nziza nambi nazo zirakenewe kuko nziza zirashobora gufasha nambi zirashobora gufasha kugira ngo ushobore kuronka indi sujet izokurikira kabisa nuko Imana iguhezagire cyane papa ku mwanya wamaye ndetse muhezagire ko mu mirimo yanyu ya misi yose ndazi neza ko tuzosubira guhura kandi ku wundi mwanya mwiza tuyaga ibindi vyubaka murakoze